gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze muri iki kiganiro c'imboni mbano cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2022 ukwezi k'umunani mu 2026. Uyu munsi tugasubiramwo ikiganiro cerekeye umuziki mu Burundi. Bamwe mu rwaruka rwo mu karere bariko baragaragara cyane mu miziki itandukanye, ari nako bagenda bamenyekana mu bindi bihugu no mu makungu. Mu Burundi ubu umuziki uriko uratangura kubatunga bitandukanye no mu myaka yahera, aho umuririmbyi yirirwa arumvikana cyane ku maradiyo atandukanye imyaka n'iyindi, ariko akarinda saza ataco aronse. None abaririmbyi bubu babigenza gute ngo batere imbere vyihuta gusumba bakera? Nuruhe ruhara rw'imbuga hwaniro n'ubuhinga bwa none? Nibihe bikibagora? Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mugiye gushikirizwa na Seriake Muhawe nayo. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. Muri kino kiganiro tugiye kuba hamwe na Vania Ice wonkurahe. Ndakora mu kiterero. Amahoro. You already know. Ego turi kumwe kandi na Monia Frere. Ni abanyumva nawe nyene ndamuramukije. Ndabaramukije nanje. Amahoro cyane urakomeye. Ego namwe murakomeye. Jewe ndadeye. You're the king of beats. Oyangira wobukirizwa n'urukundo we. Ubundi turi kumwe ku murongo ni Kiriku Akiri. Vipi Kiriku? Yohana, meze neza vyatari. Turi kumwe kandi na B-Face. Yo ni sawa. Jenny sawa cyane namwe? Ni sawa bidahindutse mu mwanya gushika ubu ndashima. Muri bane rero mufite gutumire, ariko hariho n'uwa gatanu ndabafinde ninde? Kidumu ndiba. Reka atwibwire. Urashobora kutwibwira ni waba twumva? Akiri umuntu ndaguhaye. Mwamumenye? Munyakirundo uri wacu turamukunda. Ciza Silvestre ramutse ugwaruka. Abane bakiri kuba dije baramukije n'ukuri ndagiye gusira kumva mu kazi. Amahoro cyane. Gori rwera katabonwa na bose, kirore c'ubwiza nangere. Abawe bakwise Burundi, nanje nkwise buramuko. Kirezi casaruwe neza, irukiro bwabo wibarutse. Amakungu yose aratubwiza. Nuko reka tuduge kwijambo. Mwavyumvise mu ntangamarara ndiko ndavuga yuko umuziki w'u Burundi uriko uratera imbere. Ego ni mwebwe nashoboye gutumira, ariko ni benshi abakunzi ntibashobora guherera mu mubindi. Mu gutangura kino kiganiro nagira mbanze ndababaze mwebwe ubwanyu, kubera rimwe musanzwe gukora aka kazi, mubona umuziki wo mu Burundi uteye ku ruhe rwego? Ndabona uri kuratera imbere nta birenze byo. Nkuko Vanya yabivuze jewe ndona ari sawa. Mvuze ngo ni sawa, mvuze ko ari sawa turavye ejo haheze. Apana ni sawa muri comparison n'abandi bantu. En general umuziki ndundi aho wari uri ejo haheze, iyo bija hose siho uri uyu munsi. Ariyo akarusho itandukanye. B-Face ugerageje kuraba mu myaka iheze, technology itaraza, ivyuma bitaragwira, nibaza ko ivyo uwo tanga example nziza nk'umuntu atubona cyane cyane ni Ciza Silvestre, kuko
arazi nyine mu kwa regisitara byabagora, arazi nyine umuziki abantu bakuze nyine muri sosiyete batigeze bawutahura, ariko muri uno mwanya hariho ukuntu bagenda babyumva buke buke ko ari akazi mu buzima ubundi. Tugerageje kuraba izi generation nshasha zirafise icyo zashoboye gushikako, nubwo na kera bari bafite ibyo bashitseko, ariko ubu we kameme iterambere ryarabaye ryinshi cyane rwose. Ugerageje kuraba ingene burira indege byoroshe bakaja mu biteramo byo hanze, ingene bashobora kwidrivinga, kera bahatera ibege canke bakagenda n'amabisi. Nibaza ko hari ibintu byinshi cyane rwose tumaze gushika ko abakuru b'ibihugu barashobora kudutumira mu bintu byabo. Ibyo ni iteka. Rero hariho ibintu byinshi vraiment tubona ko byahindutse. Nibaza yuko no muri generation zikurikiraho bizoba ari bindi, ariko ntituri satisfait. Oya, aho turaza kuhashika ngira ngo nitwashika ku kigabane cyo kuraba kikibura kugira ngo habe akarusho gusumba. Nibaza ko turaza kubiyaga ko navyo nubwo tutari butori inyishu birangira mu kwidoga, mugabo nta ngorane turabivuga ko iyo ingwara imenyekanye niho batangura gutora n'umuti. Ibiri serutse ntibaricisha isuka. Ego kiri kuni wabo twumva nawe ubona umuziki w'u Burundi buteye ku ruhe rwego? Ubwo bagenzi banje babivuze, nanjye ngerageje kubunganira umuziki w'u Burundi aho wari uri ejo siho uri no munsi, ariko bitavuze yuko nyine tunyuzwe n'aho uri, ariko icyo twishimira nuko ubu abanyagihugu badushigikiye cyane. Abaririmbyi b'ururunganwe baragerageje kugwanira umuziki cyane, baragerageje kugwanira umuziki cyane hamwe tuba tuzacumva umuziki wo mu mahanga. Rero niryo terambere numva rya mbere twashitse ko, ariko nk'uko nyine babivuze ntituranyurwa cyane kubera ko ku mufuko ntiharamera neza, kumva yuko nyine izina riri ariko mu mufuko umeze neza gusumba ejo haheze. Bitangana n'ibikorwa mugabo maze gukora. Ugeranje n'ibikorwa ntibibangabanganye. Ntibingana, ariko uko biri kose no gushima urumva ko hadasa n'ejo haheze. Silvestre yabumvise. Silvestre, iki kibazo nawe ngira ngo urafite icyo kivuga ko cyane cyane nk'umurinivyi wa kera azi ivyo mwarangura kera n'akarusho mwashura kuronka. Wewe ubona ugeranje na mwebwe kera n'ubu muziki bundi umuteheye? Mu camake turirimba kera n'ivyo bibane yego umuziki warawubyaza amahera n'ibyo, kandi ibyo biraroroshe. Umuziki ntiworora kuko ubanza gutegura ibyo ubanza kuza uririmba muri n'ibyo umukoresha, mugabo ibyuma byo biroroshe. Ubuhinga bwa none bwaraje, hari ibyo bakunda kuvuga ngo ibintu manuel n'ibindi electronique. Kera twarahondagura nyine ibyo duhondagura tukaroha, ariko ubu ingaruka urakosora iyo kushije. Nubwo kera turirimba twe tugiye muri studio ya radio y'igihugu, baragenda directement tugaca turirimba ukosheje wawukosheje, mugabo ubu ugize gateye kwihenda baca bakosora. Rero twe twararirimba nyine tukaryohereza abantu, twari nyine tubyaza umusaruro w'umuziki. Cyane cyane mwebwe mwaririmba umuziki wo kuryohera abantu gusumba kuwuronderamwo inyungu. Yego nivyo byari bigezweho kuko hariho kwiyohereza ku mutima, kuryoherwa n'abandi bagenzi bakaryoherwa. Ubu rero kumbure ngira ngo iyo tubonye kubukora bisigaye bigoye cyane, n'uburyo basaba uburyo bwinshi. Urumva ari ico gihe umuntu acaye nyine yoraba nyine yubyaza umusaruro. Rero twebwe rero iyo niyo ngane twagira ntitwabona twaronka turondera isoko ntabyo twaronka, ariko uburana harimo akarusho. Ugira gutyo kuko yaguhamagaye ati nifasha agakantu ugakorakora gatoya bakagukubita akanoti ukabona uraronse umukate w'uwo munsi. Ibyo mwakora kera ugeranje n'ubu ingene nko ku masoko bigenda, urabona uyu munsi ngira ngo navyo nyene baragira ico babivuze ko uyu munsi baratangwe no gushiramwe imitahe abantu bamwe ugasanga umuntu kanaka bamugize ambassadeur wishiramwe kanaka canke iri niririya. Mwe byari bimeze gute? Asha twebwe no kuri nta kintu cyari gihari ko twe twararirimba kugira ngo nyine kimenyesha amakuru ariyo radio yari hari ikimiziki abanyagihugu bakaryoherwa, natwe tukaryoherwa, umuntu akavuga ati waririmbye neza, yego ukaryoherwa kuko watanze iciyumviro. Nta yindi bimaze kubyaza umusaruro.
nta kintu na gatoya cyaboneka nta nawe umuntu bari kubicisha kuko niyo habaye akantu barashobora kugira nk'ibintu bijya byihiganwa ku muri bakaguha akamverope gatoyi ubwize amahirwe ukaja muri iryo higanwa bikaba biheze naho ubu urabona bagashira mu byuma bikomeye ugashira mu buryo bwa none ugasanga ko bagenda bakuraba navyo birimo akarusho cyangwa umuntu akakugomwa kumbure umuntu reka ndamuhe akantu nkorere wishira hamwe arivuge neza arirate navyo birabona birafasha baguha nk'uduhera tutubuze na kera rero nta bintu byahaba You already know. One more ahead. One more ahead. One more ahead. Again, Vanavania. Expect that the sound One right. more ahead. Ahatara mafranga. One more ahead. Dutaka zunganya. One more ahead. Utagiri noti. One more ahead. Atari business. One more ahead. Utanito happy. One more ahead. What the song happy. One more ahead. Utagiri noti. One more ahead. Atari business. One more ahead. Utanito happy. One more ahead. Ukona ngapi. I'd be chilling nirabiri bindaba nihabura umuntu azayigenza nama bla bla bla. ariko rero kugira uje mu rugendo naho abari bato kugira bagire urugendo rwo kuja mu muziki nibaza ko nago rutaba goroshe reka bavanya mu mpere kuri Vania ko ari we yatangwe no kuvugana kare urugendo rwo kuja mu muziki ugendamo ubona yuko hari ikintu zokura mu mbega bitwara uburyo bungana iki uravye mu mutwe wawe no mu buryo ukoresha mbere no mu muryango kugira bumve yuko ico kintu ugiye gukora ari ikintu kizima biroroshe notangura kwisabira ko gukurikira mutohera kuri jewe nibaza yuko mu kwinjira mu muziki je nivugiye sinibaza yuko uko ndabibona ubu ariko nayo umva uriha uba ubona ivy'abandi cane cane bo hakurya y'imbibe ivya hano utari bwaronke ishusho ry'ukuri ingene bipanze donc nibaza yuko uwinjiramwo ufise icizere jewe nivugiye numva nari mfise icizere kirengeye aho ngeze ubu numva umenga nari mbona ari ibintu upfa gufyatura hama après bikazana inyungu binyaruka kandi siko vyagenze mugabo sindiko ndi doga kubera urumva harababayeho ibigoye kunsumba nubwo twese urumva bo bose par rapport à époque bariko natwe uravye ubu onya ugerageje gukompara n'abandi usanga tukiri inyuma cane gose nubwo turiko turavuga ati hari aho twigejeje hama uburyo nshiramo ni bwinshi cane par rapport y'ubuza nubwo twaba tuvuga ngo ivyo vya kuba ishusho rya company kanaka uzogera ku bironko umaze imyaka ingahe uri kurakora amaclip umaze imyaka ingahe uri kura amahera agenda biragoye kuvuga ngo ayo uri kurinjiza ubu unyarangana nayo umaze gusohora investissement nibaza ko ari niniya cane gushika ino saha ari navyo nibaza ko kirikuye karavuga ati nubwo yuko baratera imbere akanoti nikarakwira kuko urumva nayo ma companies sinzi nk'abandi ndasubiramo two ndivugira nk'ayo ma companies kugutora si bose babitahura ico ari co kuba umu artiste si bose baguha ako no gutahura angahe botegerezwa gukonsoma ku mu artiste nibaza ko atari bose babibona gutyo onya kubera urumva hari n'abumva umenga bariko baragufasha mbese kugira ishusho ryabo baragufashije uryo yuko ahubwo muriko mukorera hamwe kandi nawe ufise akarusho ugira uzane muri iyo company haracariho impinga ndende yo kugenda deja ayo maclipe dukora ategerezwa kuja kuri niveau international alors que tutako twinjiza ayangana nayo abandi bo mu bindi bihugu urumva investissement iguma ari niniya cane par rapport y'ama retour uri kuraronka twebwe twavuze yuko tutari satisfait ariko turashima kubera ibyo tugeze ko pour le moment twavyifuza nko mu myaka 5 iri inyuma rero ukaba ugeze hano ukabona ko hari ivyo waronse wara wifuza byari byo kuvuga ngo turamanuza Imana nyene ariko birafise ivyo yadukoreye kabisa vyo gucima kugira nk'uko bivuze ibikorwa dukora nibihuye n'ubuzima nibihuye na lifestyle y'umu artiste kubera ko ibikorwa ni binini cyane gusumba uko umuntu aba abayeho amahera yinjiza
burya hariho ibintu bimwe bimwe ushobora kwinvestisamo witeze nko kunguka nko muri visa cyangwa ukabura byose. Hariho n'igihe twebwe tuba turiho turavuga nk'uko hariho abo vyanse completement bamaze nka 15 ari underground kandi bemvestisa buri munsi. Mugabo gushika no munsi twebwe tugize iyo ntuze tukabona ko step twayigeze ko no kuri dufite byinshi byo gushima. Ku bwanje tugerageje kuraba ku bijanye na investissement nayo twinjiza umugani wa vaniya ntiringana, ariko kameme ntaherayo completement yose ngo tuyabure. Mugabo hari ivyo dushikako vraiment. Navuze ko hariho byinshi twifuza. Sylvestre nawe yavuze yuko igihe kinini baririmbye byabagora gukora amaklipe, byabagora kwa registra. Mugabo kuri uno mwanya ugerageje kubiraba abishatse hariho ibintu byinshi yogira mu minota ingahe bikaba biheze, ariko twebwe ibitworohereza ni byinshi gusumba ibyatugora mu minsi iheze. Jewe ku bwanjye ndashimira Imana vraiment ivyo nshitseko, kandi mfise na byinshi nifuza gushikako, kandi navyo ndabishikira bizogenda neza. Muvuge amen mwese. Amen amen. uruhara rw'imbuga hwaniro n'ubuhinga bwa none ubu mubibona gute ku byo muri ko murakora ubu? Bon, nk'ibi nibaza yuko ari ibintu byo gushima d'abord. Urabona ko uno munsi turiko dukora ikiganiro na distance kandi turi abantu bangahe, mwe wese afise aho aherereye. Muri iterambere muri ico gihe kwa Sylvestre nta muntu yatunga telefone, bakoresha amakeci, iketi ukaryandika ikamara nk'umwaka ritarashikira yajyandikiye. Mugabo muri uno mwanya ikintu cose wanansavye n'indirimbo ndakubwira ko atazomfise muri telefone, ndakubwira ati ja kuri YouTube urondere titre yinini. Urumva ko vyoroshe. Yaba nk'ubu muri ico gihe ikiganiro nticari kuba canke iyo ndirimbo niye wari kuyiplayinga yaba YouTube idahari. Urumva dufise iterambere nini. Ku bwanje mbona yuko imbuga zifite akamaro kanini rwose ry'iterambere ni technology. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Monia nibaza ko presque ya byose babivuze. Kandi presque ya byose babivuze. Investissement iracari niniya, umugabo wose nkuko bivuze naho nubwo nyene urumva investissement nini mugabo umva amahera dushiramwo ntagenda ngo ahereye umugabo ntanagaruka yose. Wewe uri n'umukobwa, biroroshe ko umuntu apersa yinjira muri uwo mwuga neza nk'abarundi kazi? Yego, kubera ko nimba biriko biratworohera twebwe ubu hariyo generation ari imbere yacu yavyoroheje, biroroshe ubu unyaho bigeze biroroshe kuruta igihe twebwe twinjiriye. Okay, urakoze Kiriku? Jewe muri make navuga yuko icambere nuko ibi bintu kwanza tubikora twebwe tubikunda, kubera umunyamuziki burya bari nk'umusoda tu, kubera umusoda nagenda kugwana ntabaza guhembwa, nta kintu batari guhemba amagara yiwe bishize ntagaruke. Rero natwe umuziki ukuntu tuwukora ni ikintu tuba twarakunze twariyumvisemo, kandi uyu muziki uko ugenda uwukora ugenda ukunda igihugu cyane. Cyo nk'aba baririmbyi b'iki gihe bo bahora baronka nk'amahirwe yo kugenda nko hanze bakagaruka, kandi wumva yuko bitaramera neza. Urumva abari no gukunda igihugu nyine, bari ibihugu bigeze kuduha akarorero nyimba ari muri Togo, ati abaririmbyi bahari kubera ko bumviriza umuziki nyimba ari wo muri Cote d'Ivoire, sindavyibuka neza, kubera ko abaririmbyi baho barabonye ko ivyo bintu bitinjiza, bararetse gukora umuziki, barabireze. Rero twebwe kuba tukibandanya kubikora nuko nyine uvuga ati ndakunda igihugu kandi ni ibintu nkunda, natanguye ntabibonamwe amafaranga, rero byanga byakunda ndabikora. Niyo mpamvu Bifes yavuze ati hari n'abaririmbyi usanga baririmbye imyaka myinshi babishiramwe amahera, twebwe biranagende kugasanga bo nta na gatonya bagaruza, ariko bakabandanya babikora. Muri make tuba tubikora kubera ko tubikunda, nico cyambere. Ariko ahisi igeze babikwiye kudutunga, kubera ko mu bindi bihugu hoho barabitahuye yaramaze kuba nka business, kubera birabishe kumva yuko nk'ubu nka Cancu yagumye akora umuziki ariko twumva yuko yapfuye Kenya. Rero ni ibintu biba biri muri wewe kumva yuko wumva umengo ico kibanza cawe hari ico kimariye igihugu, kutaririmba bawumva umengo hari ico biza kwicira igihugu. Rero niyo mpamvu tubikora, bitwinjiriza bitatwinjiriza turabandanya tukabikora, ariko icyo dusaba biba bikwiye kutwinjiriza kugira natwe ntituzohereze nabi
narijya ubuhoho biba bisaba yuko tubikoresha amafaranga kugira tugere kure. Niyo mpamvu kenshi bakunda kudutuka ngo nta baririmbyi b'abarundi baba international. Rero ubonye bikunda naho buri gute ko uwo muririmbyi w'isi mu gihe atabushobozi ufise n'isi igeze. Yego, ariko ubwo ko kuvuga ngo twese turashima, umwe wese ariko ashima ku ruhande rw'ubuzima bwiwe. Nubwo twaba turabataxivere twari kuba turiko turashima kubera ko biri kose ntihari kuba hameze uyu munsi nk'ejo, ariko tuvugiye muri rusange mu muziki ntabwo turatera imbere cyane, turacafise impenga ndende, turacakenye kabisa, biracatugoye ku kibazo c'uburyo. None icyo kibazo kugira gitorwe inyishu vyogenda gute? Niba nde bakwiye gufasha kugira ngo ico kibazo gitore inyishu? Je kuri kote yanje nkaka ko ari igihugu cyo kudushigikira, kubera ko abene gihugu baramaze kudushigikira. Uragenda ahantu hose ushobora kugenda, urashobora izina Rinoji, urashobora kumva izina Double J, urashobora kumva izina Monya. Igisigaye nuko nyene igihugu kidushigikira aya makampani agakorana n'abaririmbyi b'abarundi nk'uko nyene bamwe babitanguye. Niho hantu twebwe dushobora kuronkera amafaranga. Izi mbuga sinzi ko muherutse kubona umuririmbyi wo mu Rwanda ikiganiro aherutse kugiranira n'umukuru w'igihugu asaba yuko imbuga zabo zimonetiza. Igihe imbuga batarazimonetiza nyene biba bitugoye n'amakampani atadukorera. Urumva urashobora kwicara ukabona muri telefone yawe barandikwandikiye message ngo hitamwa akadiho Babalawo ya Diamond, kandi haba hari indirimbo z'abarundi. Igihugu nico cyo kudushigikira, bagategeka kabisa amakampani gukorana n'abaririmbyi b'abarundi, kubera ko ubu abaririmbyi b'abarundi barashoboye. Banyeze kidoma chako biti na mabuye ndabakoma. Mwemese ndi noma abamfitiye shari koma. Gire gute nabateranye imbere gute tene vuge bimedite zere vopre. Okay ibintu ni okay. Yes, aba eti basaze bashaka bagaruke. Yes, nacho mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'Imana ndacahagaze. Salam aleikum kubaneze mesi, nabamenyesha ko ndabarenze muri no mesi. Salam aleikum kubifuza yuko jewe subira inyuma. Salam aleikum kubavuze yuko je nazogera kure. Ahani yogenda gute kugira ngo koko uburyo bushizemwo abari bwo namwe mushobora gukuramo mu navyo genda gute? Nkuko kiriko bivuze, support y'igihugu ibikenewe, ariko nyine terambere ry'umuziki hanini burya biza kuza habanje kubiterambere ry'igihugu na general. Urumva igihugu kidateye imbere hari ibintu byinshi natwebwe dutegerezwa kuba victime navyo. Rero development ni ikindi kintu iterambere ko hari hariho urumva mu madomene menshi kuri politike, ibintu byinshi cyane rwose. Urumva mu gihe navyo bitari hejuru, muziki nawo utegerezwa guhura n'ico kibazo, ariko kameme hariho amakampani zingahe investishije amahera mu guhamagara abaririmbyi bo hanze. Amahera batanga ugasanga ni menshi vraiment, bien sûr abo basa nitungana amadevo. Mugabo uravye kuri patriotisme bivanye n'amashirahamwe ahaherereye ko abari mu gihugu turimo, ubundi bakwiye kuduprioriza. Nkuko kiriko yabivuze, ringtone arinjiza amafaranga, amarezo social arinjiza, guhera kuri Facebook, TikTok zirariha, YouTube zirariha, Spotify zirariha, ariko bivanye n'iterambere ry'igihugu nk'uko nabibabwiye nk'abarundi. None ga Bifesi imbatari banga nko kuri izo mbuga uri kuravuga ziri hangahe? Ivyo nivyo nariko ndavuga kubijanye n'ingene izo mbuga zitarokonesa ko Burundi bubaho. Gushika n'ubu ntizemera ko Burundi bubaho. Yaba zirokonesa ntituma turonka amahera. Uraza followers dufite ingene bangana, kiriko afite indirimbo ifite miliyoni 6 nimba 7. Yaba izo mbuga zirokonesa ko Burundi bubaho, nijera ko amahera tuba twinjiza ari menshi kuko followers turabafise. Hama n'ikindi tugira ko intambamye, abarundi ni bakeya bafite ama smartphones baja kuri YouTube, baja kuri Spotify canke Boomplay. Izo zose n'abantu yinjiza amahera kugira umuntu akitaronka amahera. Ariko bivanye n'ingene uko kunayo ntuze atazwi uko zoba ziriha mu bihugu biteye imbere, siko ziriha mu Burundi. Zirariha buke. Urumva ko intambamye dufite ari nyinshi, iyo kuba abadukurikirana badakoresha ama smartphones ari benshi,
hanyuma kandi ikindi naco ugaca usanga izo mbuga ntizirokonesa ko Burundi bubaho. Urumva tuje turonka nyene twa tuntu tw'intica n'ikize bidahuye n'abantu badukurikirana uko bangana. Rero kubw'ivyo nibaza yuko intambamye ari nyinshi nyene kugira ngo bigire uko vyo turiha mugabo aho bihagaze nuko igihugu kinaco kibihagararamwe, ariko naco kiba gifise ibikigoye vyinshi tujanye umuziki ngo mudufashe ibi aca kubwira ati natwe turafise ibindi turiko turashyira ku murongo. Rero muri ico gihe usanga nyene still tugenda tuguma ducika intege buke buke, ariko kandi nk'uko nabikubwiye nubwo twocika intege turafise ivyo dushima buri gihe ko hari igihe widoga ugasanga n'Imana ikwatse n'ivyo wari usanga. Ubwanje numva yuko support nini kabisa ihagaze ku gihugu, nk'uko yariko arabivuga nabonye Bruce Melody ariko araganira n'umukuru w'igihugu ingene izo mbuga zobariha, baravyemeje ko bategerezwa kubikurikirana, na twebwe wosanga biraciyemwo mu gihe babifatiye umwanya. Niko kamuteye. Yego niko kamo duteye. Muriko muravuga ivy'igihugu mugabo hasanzwe hari itegeko rikingira iyo tegeko ni ryo ku munwa gusa. Aho niho nashaka rero tuvugane, reka tubaze Sylvestre afite indirimbo nyinshi yaririmbye kuva kera. Iryo tegeko arazi ko rihari, iryo tegeko ga Sylvestre mwebwe ribafashike. Yego iryo tegeko ni kuri haciye igihe imyaka ingahe ndeze ndanirenga narigeze kumviza ku radio mbere ntihenze, hariho ibintu na leta ishaka gukingira nayo nyene. Igihe leta nayo yoshamwe uruhara ikagira ikivyura irashobora kumva ati kumbe ngaho umuntu akomakomeza n'abarababara. Rero navuga nti aya ni masezerano numva kera nkajya za systeme zimwe zo mu bazungu n'ibindi byatanguye kera, aho umuntu akingira ikintu ciwe, umuntu ukumva ukigize ko mariko cakuvunye wavyuka ijoro gikora ukamara ukwezi gutegura igikorwa cawe, amasanga rero abandi bantu bagisimbiye ko asanga niyo bagiye kukibyaza umusaruro. Ivyo biraca intege cane. Iyo OBDA bibaza ko nk'ubu baduhimirije ati raba ibintu byanyu mwakoze mu bishireyo kugira ngo kumbure na leta izoshiramo inguvu media zihari zigira icyo kizodufasha kugira ngo kabisa mu buryo mbwo ni buke buke. Nk'ubu wewe uramaze kwandikisha nk'indirimbo zawe muri OBDA? Jewe ari ikintu gihagaze gatoya ngirindiriye mu ni vuba kuko ansete mu bantu bonyine ngo biracimukora kuko ariko ndazi ko iminsi isigaje nta kwezi kuzohera ntabigize kuko ari ibintu ndegeranya kuko gize akantu kashisa nkunda gasimbiye ko ibyo nibyo bica inkokora. Rero gusa kujaye ko bidusaba ejo nahasira ko hari amadega tuze twitwaze ngo nitwagiye hariya ku murenge kabizocamwe ntawo nyine. Nariko ndabaza ivyerekeye OBDA nico kigo kijeje gukingira ibintu abantu baba bakoze. Mwebwe muramaze gukingiza ivyo bintu vyanyu bakiriku bavaniye bamonia? Ngo twebwe cyane kweri ntitubikoresha cyane, ariko jewe narigeze kujayo kuko kontu nyene aba ari amategeko ari ngaho ariko adakora kenshi abaririmbyi ntidukunze kubikoresha cyane. Ariko urabona bavuga yuko mu gihe mugiyeyo tuvuge nk'indirimbo zanyu uyu munsi zivuga ku maradiyo atandukanye ngaho mu Burundi, hari ico muheza mugakuramo? Ahubwo par contre usavye ko bazivuza canke niwe woriha ahubwo kugira ngo banazivuze umva ko ari contraire. Rero biba byagenze gute Monia? Biba byagenze gute? Shaje nibaza ko badutanguriye ari abo nyene bahejeje kubishura bafisemwo amakuru menshi gusumba. Jewe sindabona l'utilité tout y'ukwiyandikisha canke akamaro vraiment kwiyandikisha nako ndabona. Hama numva umenga bishobora kuducanishamo ahubwo mbese batanguye ayo maradiyo azoca abandanya avuza izo ndirimbo z'ahandi gusumba. Bashobora kuba bamaze kwiyandikisha bakabonamwo ihinduka bazotumenyesha. Je vraiment nambeshe naco ndandikamo. Ariko bo bavuga bati mu gihe ugiye kubikingiza ni ukuvuga iyo radiyo izovuza uwo muziki izoca iriha amahera batezwa kubaha. Wumva atari akarusho? Ni bande none bamaze kubona iyo Antoine ndibaza ko hari nka kirikoreje kubamenyesha ko hari ibyo amaze kwandikisha bamaze kumuhanga. Nega grand frère ibintu
uyu mu grand frère waduhuje nawo kuva zamana atarigira akoresha numva ko ari so ariko urazi ko urwo rwego ruriho nibaza ko amategeko aba hari tu kandi hariho inzira nyinshi nyine z'ukuntu ibi bintu byacu turi ahubwo ari ubwo kuntu nyine bidakurikizwa muri izo nzira basi icyifuzo cyanyu uko mwifuza hoba urwego rutuma ibyo mukoze bidapfa gutora uwo ari we wese ngo musange ari we ariko arabibyaza umusaruro namwe muri ngaho muri ko murasa imisazi ku menyo ku bwanyu mwibaza ko byogenda gute urazi nyine ibintu bimeze twebwe uheruka kuririmbe nk'ubu nka Sylvestre arafise indirimbo yitwa ngo ngira ngo mbagire igitimba n'inyoni arafise n'indirimbo yaririmbiye igihugu ivuga ngo akiri mundu ndaguhaye akiri mundu ndaguhaye nayishimwe ngutuye amaboko rugori rwera katabonwa na bose kirore c'ubwiza nangere abawe bakwise Burundi nanje nkwise buramuko kirezica saruwe neza birukiro bwabo wibarutse amakungu yose aratubwiza wamanye iyo ndirimbo ni nka hymne nationale mugabo uravye ubuzima yibereyemwo vraiment ku ntega mubaze wenyene yo kubwira umaze kubona ko ari umuntu agukurira yakoze ibirenze gusumba wewe ataca arakuramwo uca utekana kidogo kubera ko ubona ko haragahaze rero kubw'ivyo hamwe obede ofata iryo tegeko ikavuga ati indirimbo kugira ivuze ku radio bazobanza kukuriha mu gihe natwe dukeneye yuko ukoze indirimbo ukeneye hit song icamp ku maradiyo no ku mateleviziyo izo radiyo nazo aho kuriha baca bastopa kuvuza indirimbo yawe ugaca ubura promotion ukabura na ya mahera rero twe duce duprefera yuko turonka basi iyo promotion yo kuvuga iyi bako bavuga ukora uturimbo twanyu naho ataco mworonka yego naho tworonka hari inzira ushobora kuronkamwo kubera ko babanje kuyumva ko batayumvise naco uzohano rero ku bijanye na obede turifuza ko boshira mu ngingo ivyo bafashe bakabikurikiza ariko tubiravye hariho benshi bizonigira mu menshi uwatanguye azoguma ari uyo nyene utaratangura nazogumayo hariho ivyo bizonona nico bizoteza imbere sinzi ko ariko n'abandi babibona mugabo ku bwanje ayo mategeko bayasinye kera mengo muri 2005 nimba atari 2006 mugabo gutuko no munsi nta resultat turabona niyo mpamvu tunabiki je nibaza ko twese iyo bariho resultat twese ntitwaretse kubihurumbira kuja kubigira ko turakeneye iyo kwinjiza ako kanoti ko rubaho gasohoye muga nkuko bivuze nimba ugiye kubikora wenyene bifese agiye akabiriha wenyene c'est-à-dire que iyo promotion y'iyo ndirimbo yiwe bazoyihagarika ko bazoba twashaka kuvuza uwundi muntu atagiye kwiyandikisha ahubwo kiretse nk'iciyumviro peut-être notanga bashobora kugikurikiza nuko maybe iyo obede ishizeho itegeko ikavuga iti nta muririmbyi w'umurundi muzosaba kuvuza mutamurishe yego byinshi iyo yiyandikishije muri obede kubera ko iradi irashobora guca ihungira ku miziki y'abatanzaniya canke y'abanyamerika kugira ngo baronke ko nta radi ibaho ivuga amatangazo gusa canke amakuru bateza gucicamo umuziki rero muri ico gihe barashobora kuhungira ku ndirimbo zo hanze ahubwo obede yoca itanga n'itegeko ikavuga iti mu kuvuza indirimbo yo hanze uzoca uriha pourcentage iruta iyo wari kuriha umurundi umva aho azoca atinya kuvuza iyo hanze kugira ngo arahitemo kuvuza y'umurundi kuko ntazoba havuze ayo makuru n'amatangazo gusa baracishamo nico bituma bavuga ngo tunyire amate tubandanye banza kuvuza umuziki niko bigenda so rero tubiravye batoye iryo tegeko bige n'ingene bazostopa umuziki kiriko yavuze ingene indirimbo nk'ubu mu mashirahamwe y'imihora igihamagara urashobora guhamagara ukumva akaririmbo ka Kiss Daniel canke ka
mu gihe wari gushiramwo akavanya canke ka Kiriku canke ka Monifre hama akaronka ayo mafaranga kubera ko barazi neza yuko bavuga ivya Davido ntazoza kwitwara nta n'ivyo azopfa amenya mugabo mu gihe bavuga ivya Kiriku arashaka kubimenya akitwara nico bituma babitinya rero habaye itegeko rivuga riti ukavuza iyo hanze nimba Kiriku wari kumuha 50% wowe uzoca umuha 90% wowe hanze hama wirenze ko uzokugarirwa iradiyo canke ufungwe urumva muco bahitamwo baca bahitamwo Kiriku kubera ko bumvise ko ariyo makeya nivyo numva no proposa mu gihe bifuza ko dukorana aho tuzojayo rero haba no mu bubare canke mu mastudio kwibarabara hagiye dandaza imiziki je mperuka n'investishije miliyoni nka 10 nkakora clip nziza hama muri studio bagaca bayitanga kuri 2000 none studio ziri mu gihugu cyose indirimbo bayigurishije 2000 yabaye hit nka kujya kw'indirimbo par exemple ya Kiriku kwitwa Hanihe nantuka ni hit song of the year yashoboye kuvugwa hano hose umuntu wese ari muri studio ndishira amahera yiriye ko nagira uko ngana cwarura ama studio yose ingena ngana rero iyo BD ikija ko igakurikirana bubare ama club ayo ma studio kwibarabara ama radio cumbira amahera Kiriku yotora ingena ngana ku kandi na leta nyene ikagira ico yinjije kuko niyo yatora yose ndishira hariho pourcentage y'umu artiste na pourcentage y'ikigega ca leta. BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102.2. None ivyo nindakwiye kubisaba Vanya twebwe nibaza ko tuguma no kwidoga ntibikwiye mwege muriko murabikora kwikubu none nibaza yuko sukwidoga urukundo nabifata nabi turiko turavuga ibibaza aho biri apana kora ngo tuko turidoga rukuri kandi abantu bose batumenyerera nukwerekana akababara umufisi nivyo tubabarire ko abantu bose bashatanga kuvuga ngo artiste amariko aridoga ntituko turidoga watubajije ikibazo turacishura ego novuga nukwerekana aho muhagaze muravye ibikorwa vyanyu ngene bikorwa hama mugatahuka yes ego kugira abantu ntibame baduha iryo shusho ry'abantu batanarimwe bigera banezererwa ivyo barimo bashima mugani baza kico kintu rendera banza heze Bface Bface no kwameze ariko nibaza yuko bari banabivuze yaba Bface yaba Kiriku bose bari babivuze ati twebwe umva utoye ikibazo aho gihagaze sinawo utegerezwa gutora inyishu ahiva twe ikibazo aho kiri turakivuze nibaza ko byose biva hejuru iryo tegeko nta wundi muntu ashobora kurishinga atari leta yacu meosi nkuko Bface yavuze bafise barandishwe ishinga n'ibindi bintu byinshi gose badashobora gufata umwanya wose ariko namwe murashobora gushiramwe inguvu guteyemo nk'ubu murafite ishirahamwe ry'abaririmbyi riri ngaho urumva muri make naho wavuze dukora ikiganiro kubera ko iri bijyawe n'iryacu araho riza kugera ego bose barirashikiriye ujejwe kubikemura ego ariko muri rusange cyane turashima nuko nyene ariko tubaza nyene ku bibazo dutegerezwa kwishura utunike duhari ariko natubashije byiza navyo bira kubera nk'ubuherutse jewe mperuka gutega nkugurura stade Intwari ivyo kera ntivyabaho mu Burundi kera bahamagara umuririmbyi wo hanze rero nivyo dushima birahari ariko tubaza kutuneke tubona turi mu muziki wa na cyane nivyo ko ndavuga nyene kuko impera n'imperuka birakwiye yuko umuntu wese icakoze gishobora kumutunga kandi ntarenganywe nkeka bishobotse hakaba nk'urwego ruhuza OBDA rugahuza abatwara amaradiyo rugahuza nabo bagwiza tunga basanzwe bavuza izo radio nuvuga bafise ayo maboate n'ibiki byose ibyo byose hashobora kuboneka inyishu kuri ico gikorwa muba mwakoze urumva ko ari kwakuntu nyene twame tuvuga ko ari igihugu gikwiye kudushigikira kubera nk'abo je sino bakoranya bose ngo ndabishobore ntaho niho nari ntanze kuvuga mbega ishira hamwe riracariho rihuza abaririmba rirahari uko biri kose urumva ko rimaze igihe ararizi ntuze ararizi Sylvestre byatanguje n'umuntu bita ngo ni Ngabo Leon rero kubw'ivyo turavye iyo myaka yose bimaze nukuri nta kintu turabona kenshi baseruka swat hari peut-être ari kibazo nk'uwapiste yapfuye canke umuntu afunzwe aho barashobora kuhagera mugabo kubijanye n'iterambere nta manama turabona kuko deja urabona ko uno munsi je na Vania na Monia na Kiriku
na Ciza Silvestre duhuriye kuri mikro imwe ni kwera waduhuje kenshi rero ishyirahamwe icyo rijejwe nuko hore yaryo ari uguhuza abartiste bakigira imigambi hamwe kuko jewe ivyumviro mfise sivyo Kiriku afise sivyo kandi Vani afise sivyo na Moni afise iyo tubihurije hamwe nk'uko nk'iyi deba dushobora kudatora solution no munsi mugabe rero dusubiriye kandi tukayitora mugabo nta munsi n'umwe ndigera mbona ngo bavuge umunsi no twicarane tuganire kuri ibi canke dupanga imigambi meza uko nta munsi n'umwe kabisa ndabibona rero abantu iyo batayaga nta nyishu baronka y'ibibazo bafise rero iryo shyirahamwe vraiment turarizi n'ukuri kandi na agenda ririmwo ndafise na carte mugabo sinovuga ngo hari ikintu do special rirakora ku muziki yari nabonye Ntuzisatubi avuye muri ihiganwa ryitwa Afrima muri Nigeria yashyize kuri airport avuga yuko ata support nyinyi ya ministeri canke y'igihugu canke ya amikara afise bisigura yuko iyo amikari yabiri mu kazi ndishire certe bari ko baramushigiki kandi ntiyari gushika yidoga nka kujya kwirira umusozi ucuyaho umudemu bugeya caguziga mw'igorosi waneranije na bosi kugira ntwari ikibanza munyumuco urahara ubu uri kumusaga wajurumye uduhera utakurana nk'ubagura ubu kiragusatura ukabura yo gusagira waradekunye warigeze umucanja isi yakucanja buraca Ungo chicken. Wasiche koki. Ungo chicken. Wasiche koki. Reka tuje kwa Silvestre iryo shirahamwe urarizi ndarizi nyine mugabo nyine niko ko bageze banje bayivuze nta kintu rero kimbona cyayigeze kigigo ariko rero nari nkisi naje cyo navuga kuri bagenzi banje uko bagiye bakurikirana bavuga je ndabona solution nibura ifata kibanza umuntu ko mwiza kuri banga guhera ku nama burya turakwiye abamizise kuba individualist ikatuvamwo igikorwa cyawe ukagikora mugabo waheza kugikora kameme kaja mu ishirahamwe ishami shaka kuvuga ni hamwe y'abamizise nk'uko baduhuje tukaja hamwe tugashobora kwiyumvira tuti twebwe turi mu muguyu nk'akarorero jewe ndi ari mu bitimo twita agashitsi par exemple abari bakiri mugo n'abashasha bamwe barimo rero icyo kintu kirashobora gufasha ku buryo tugiye hamwe barashobora kubona ati abantu kuba ari benshi ngo barafite ibyiyumviro bitandukanye ariko bari hamwe barashobora gutanga icyiyumviro kiboneka bakagwanira inyungu zabo ugiye wenyine kuvuga ijambo uri umwe kenshi ntibumvigwa rwose ariko kenshi iyo abantu bagiye hamwe ibintu by'amashirahamwe birafasha dufate nk'uko baba bene bacu turimo turaganira bamoniye n'abandi bakaja hamwe bakavuga ati twebwe tugiye gutya gutya wewe ugeze kuvuga ikibazo icyumviro uvuga uti obedeya wowe n'amaradiyo wowe ndira ngo umuntu abahuze najya mvuge ngo umuombudsman bugabo sinzi kuno umuntu yovyita bagenzi bavuze bavuga hirya ati nashaka kugira ikintu ahubwo leta kumbure yibagira canke nibishamwe uruhara kubera izindi ngorane iyo bifise umunyamuziki nimufate mu mugongo n'akarero umuntu ashaka gutanga n'ejo bundi bavuze uwo yavuye hanze y'ishuri ngaho kubera tukabona ngo bigenda neza nyene ejo bundi turi kumwe n'abaturabika twakwitiye ahantu tugenda imbokoboko nyene urumva navyo ati bakumbure barashoboye gufasha ibyo bashoboye ariko ikibazo rero kigaruka hahandi nibaza ko ahanini nk'uko ubivuze ni ukuja hamwe murabona none yuko uyu munsi uretse n'iryo shirahamwe avuze b'umuziki bo mu Burundi basenyera ku mugozi umwe
kuko uri kuraraba umenga umwe wese agakora hariya ariko hariho ababona yuko umenga rimwe na rimwe ntibakivuza bari kumwe nka kera nibyo nakuriye mu mabane naragira bisabye mu Kirundo nyaragase dufashe igiteramo ngaha nimba ari mu Burundi nimba ari hanyuma ubu naho nego numva mu biganiro mu iterambere ry'amamedia ugasanga hirya mwe barimo ngo naka yashwanye na naka yashwanye na naka jemba ndamego baba ibintu byawe wakoze raba yuko baba ari ibyawe ibintu wundi nimba araho umukebura ntavyakire yuko umukebura kandi byiza ntabwo tugenda individualist ni kuri rimwe bizotugusanga tuguma twitaho niko tuguma tunihirira aho turi kuje niko mbona mwe twoja hamwe tukagira akaguvu ama tugasaba ijambo turi benshi hari abagenzi benshi bafite indirimbo mu matiruware bashaka kugirisha amaregistre baguze uburyo bwitwa turavuga akabona umugira neza yoze kamubwira ati ngo hano ndagufasha angaze inumi nanjye tuganira n'ejo kuri mwe n'uzinya baki jaune ngira ngo baramubona bagezi baje abarwa rukundo cyane we yagira yakaririmbo urantunga umukobwa ujya n'amakuze gucyo yidoga ariko amatanga aracana afise nizo rero hari umuntu yododera ati mutama ngo ndakwereke ndagufasha kuri ibyo tumaze gukora nabo bajene nabo bakumva ati byanye birimo biraje rero byogenda gutya urantunga mukobwa iby'urukundo bishikira bose urantunga mukobwa iby'urukundo bishikira bose ni ku mutima utamena ibanga ujya yagushimye mu bikorwa ni ku mutima utamena ibanga ujya wabereye mbega nk'uruhara rw'aba managers rwo buruhe kugira ngo hagire igihindutse rero ugaragaye runini cyane rwose kuko nk'ubu niba mu manager niba yatuze akadodora akavuga ati ni ukuri nimurabe niba byose turimo turukanka ubu umeze nk'umwana mu manager urabona ko bagufashe ukuboko iyo yateze kwirukanka ati ibintu nimurabe commentaire aho ugize neza icyo kintu uvuze nabo mu bantu ma mediation nabo ngo bafasha kabisa nibaza ijambo ariko ibyo dukora bihabwa agaciro kubera agiye kudodora none agiye gupresenta ibintu byacu mu gihe bitarashika kuri urwo rwego turiko turavuga mu gihe bitarahabwa agaciro nk'uko turiko turabivuga biragoye ko bamwumviriza kandi abamanager kenshi barabo barabaguserukira twebwe mu bisanzwe mu Burundi abamanager turabafise ahubwo tubizana sinzi ko n'abagenzanje ariko bavyumva gusa mu Burundi bakurikiranya bazi yuko nyene ngo mu manager ngo arujya mu boss ngo abaguha ngo amafaranga ko mu manager nibazaje yuko ndabitahura ko ari umuntu aguhagarikira mu bintu mu bikorwa amaze kurangura akarondera ukuntu arondera amakampani mushobora gukorana guhakaza ariko urumva mu gihe nyene itaraba iryo tegeko nyene rihimiriza amakampani gukorana n'abaririmbyi urumva no bagenda akadodora ntibihabwa agaciro cyane dore baza yuko les deux bifeso urabibona jena aragusubiriye nuko tumeze mukuru wanje banjako pardon nabanza kureke uvuge bandanya nakuretse niko bandanya okay jena gvuge nti bose basa nk'abavyishuye kubera n'ujya yavuze ati umumanager niwe yarakwiye kuba ari karadodora gufata ukuboko ukibera uja muri studio gusa mugabo mbaye kiri kuba atarashobora guha agaciro igikorwa ukora okay we waradesize kwiyahurura uraja mu muziki kubera ubikunda ninde wundi azoheba ibintu vyo byose kugira agende kudodora kandi ata agaciro baratangura kubaha kurumva umanager se washiramwe amahera ari censé kugufasha kuronka ayo madil mugabo madil ataraboneka na urumva ari mu bindi bihugu umumanager abategerezwa kuba
ari focalize kuri uwo mu artiste nyene akaba ari wagenda kumuronderera ibintu byose umva sitadi n'akazi ako kazi none ninde azokwemera kuza ugakora kandi mutarashobora kubyaza umusaruro ivyo bikorwa hama ngo abantu bashobore no kubashigikira. So il y a une différence entre manager n'uwushiramwo ujamwo umutahe donc nkuko Kirikure yabivuze manager barashobora kuboneka mugabo hataraboneka uwo mutahe biragoye ko baja kudodora. ariko biko biraza mutamure ko biraza kabisa nkanje ari nk'ishiramwe dukorana yitwa Super Party kabisa Voilà. tumeze neza wana niwogera utayivuze nayivuze nandikisha amanota ku mubosi kabisa biko biraza umukuru w'igihugu cyaje yaruze kuvuga ko agiye gutwubakira arena urumva azoba akaryo keza kuko akonseri manini natwe tukakira abaririmbyi banini biriko biraza gusa nyene bije mu inguvu kabisa. jewe ukuntu ndabibona hariho bimwe Sylvestre yavuze ngo kurwanya kuba individuel dukorere hamwe ariko gukorera hamwe tutari groupe bibaze ngo biroroshe kandi jewe mfishi na projet yanje iri kwafise yiwe vani yafise yiwe moni akagira yiwe kugira ngo jewe nzokwivolonte nje kurondera Kiriku ngo tupange ibintu biragoye sana kurusha uko hoza ishirahamwe kanaka canke iryamikari canke obede yangu ituhuze kugira ngo ipange ako kazi apana ko umu artiste wese benshi wanashaka bigira baje yivi umwe wese aba ari umusitari ku giti ciwe kubera nje kurondera naka canke ubwira naka aje kundondera canke naka arondera ubundi ibintu vyoroshe sinokubesha mugabo hagize ikintu nabikubwiye no munsi duhuriye kuri mikro turi batanu kubera ari bo babigize warondeye umwimbo amigeze yaba ari jena nabigize tuno munsi nshaka tuje kugira deba nkabarondera umwe wese ari kuba busy bakuvuga ati ndafatiriwe nta gaciro yobiha mugabo kubera habonetse umuntu afise iyo power yo kuduhuza umva ko vyoroha uko gukorera kw'izina ry'umuntu umwe bigahera mu Burundi nta nama award ategurwa abantu ze na festival abaho umwaka urahera atabaye hatabaye ihiganwa umwaka urahera utabumenye ngo ninde yakoze kurusha uwundi ni album yasohotse ikaze ni n'uhe murapera arenze byagenze gute mwese muri kuri meme niveau kubera ko nta kibi umwe wese kuri we arafise kwiyita umwami arafise kwiyita urenze kubera ko na kimwe cigeze kivyerekana bisigura yuko ivyo vyose ni ibintu bihuza abantu ni nabandi akumva neza uvuga uti birakwiye yuko haraba nihiganwa kugira ngo umuntu amenyekane ku byo yakozwe umuntu wese ntaza nta gihugu na kimwe kitorganiza amatrofe ku ba artiste ntibibaho kandi abantu ze menshi amashirahamwe atandukanye mu mwaka ugasanga ariyo nk'ama award ashika nko kuri 5 atandukanye yateguwe n'ibisata bitandukanye mugabo mu Burundi urabura nimwe byose usanga kiretse ufise agapaje ka Facebook avuga ati top 10 y'abaririmbyi nemera umwe wese ashiramo uwo ashaka urumva bisigura ko ikiduhuza ahantu tuza kwicarana ahantu tuza gusangira kugira duhane ivyimviro ntahari rero muri jewe umwe wese ace yigwana ko bavuga ngo bayatereye umwe wese asamagwiye kuri ico ca individuality aho nta kirimwo nta nicovamwo iyo amikari itahagurutse canke igihugu gihagurutse canke company kanaka zihagurutse ivyo umwe wese azokwama yibako hama ku bijanye na management umuntu yitwa manager bari umukozi w'umuririmbyi rero umukozi w'umuntu ahembwa urumva imbuzi c'umuhemba zicacomoka ni induru rero ni induru niyo mpamvu kenshi muri management zacu badukorana n'abantu b'abagenzi apana baje kubera bashoboye akazi benshi baba ari inshuti zacu kubera avuga ati ndamwumvira ikigongo aragufasha ku buntu niyo surviving ari wenyene kuko ndazi iyo yavuye reka ndamufasha kandi aba yahevye ivyiwe urumva n'urukundo d'abord ni gwa rukundo natwe dukunda umuziki wa investisa juste kubera kuwukunda kandi urashaka no guteza imbere igihugu umumanager wewe akumanaginga mu vyiyumviro mu maprojet mu gupanga akazi kugira ngo muzoronkera amahera hamwe hama mugabure muronke kutwo muronse ko mugabure hanyuma umusponsor nawe azari bwinvestise muri ajya amahera mu yaba abasponsor nabo ntabahari company zo mu Burundi zishobora no guhamagara umu artiste avuye hanze bakamuha nko muri yaridi b'amarundi na jet privé na timu yabo y'abantu nka 30 wewe pima ugenda uvuga uti muri concert yanjye je mfise abantu 10 abo bose kandi
mubaha imodoka zingahe bashobora kubwira ati turagukuramwo dushiremo ubundi turacafise ibintu vyinshi cane rwose bibura kugira ngo twebwe ngo umuziki wacu ugire agaciro kugira twumve ko dushigikiwe gushika ubu nubwo navuze ko dufise ivyo dushima ariko n'ibyo tuganira bibuze mugabo ari tuguma tugaruka ariko burya ko ivyo mubamaze kubimenya murashobora kuraba ingene ejo canke yaje mu bitoreye inyishu ibi twakuze tubidoga nico ntiraboneka hanyuma hariho ingeso imwe ngaha yadutse ku mbuga aho usanga abarimvye hagati yanyu bijanye n'ibinyene bariko barahangana bavugana nabi abantu bagasoma ukunduye akavuga ibi ukunduye akavuga uku ivyo ntibishoboka guhera ahubwo par contre mu Burundi nuko dufokaliza gusa kuri bibi gusa biguma no kandi si ivyo ngaha gusa si yose umuziki niko bawukora niko ukorwa nta bife hari n'igihe bitaba bikenewe nta n'ibife nini birimo c'est juste une comparaison abafana burya nibo badushira muri ivyo bibazo twebwe ntavyo tuba dufite kandi comparaison zitabayeho n'uwo muziki urucumengo turi abantu nyine b'abakirisu cane umuziki utegerezwa gukrea ingorane akavuyo kandi ivyo dushaka no kuvugwa ubu muri ibyo tavuzwe kabakanyanyaye n'ishituma gongo ni byiza rero ni byiza ko umuntu akuvuga kugira ngo urabe ko abantu bakwibuka kandi bakakuvuga nabi canke neza still ibari success ku mwasi kubera ko ngombwa ko kuvuga neza we nturi Yesu canke ngurabo amahera murakoze cyane rero ko mukurangiza kino kiganiro duhere kuri BFC wari ufite ijambo BFC mukurangiza ikiganiro rero umwe wese agenda avuga ati jewe cyo mbona kugira ngo aho turi uyu munsi turenze ko hagira ikindi dushitse ko kirenze iki twokora iki niki jewe cyambere nuko ndabashimiye kuba mwaduhaye ijambo mukaba mwaduhaye no mwanya kugira ngo tuvuge kuri media ikomeye nk'iyi mu byo rero novuga ngo dukwiye gukora nukuri nta bihari birenze ivyo dusanzwe dukora ahubwo hakeneye support y'igihugu tu kiriko ntiyagagiye vuga Sylvestre mukurindira ko duhamagara abo kuri WhatsApp byacitse bagize neza cyane narimo ndavuga nti kumbure ko ibintu bimwe biba byiza mu muziki ntibibandanye neza kumbure hirya y'ejo bizobe byiza gusumba ibi turabishima twibaza rero yuko na Obedeya izogerageza kudufata mu mugongo kugira ngo ibintu bya tiri bigabanuke ibintu by'ubusuma rero twokora neza gusumba abakiriya bacu abafana bacu nibo bazidukunda na twese icambere na mbere mwakoze cyane kubona muduhaye kano karyo ko gushobora kuvugira hano nibaza ko ari intambwe niniya kandi nibaza ko bifite ico bishobora gufasha nibaza yuko kuva dutangura gushika ubu twavuze umwe wese ico abona leta canke abanyagihugu hoterera jewe umbajije vraiment umenga umuririmbyi wese yoba yaje hano n'utashoboye n'uwo twaserukiye bose bari mu kazi kweri ariko barita ku rutare uko bashoboye shout out kuba artiste mwese kuba ari muri no appel n'abatari hano muriko mukora akazi karengeje so numva umenga ibisigaye biri mu minwe y'abatwumviriza y'abafise ubwo rufunguruzo rwo gushobora kugurura ayo donc abafise ayo companies abafise leta ishoboye kudusabira izo za YouTube zande zose zigashobora kwagaya Uburundi nkuko twavuze nturiko turidoga turabona ihinduka kandi turashima aho tugeze tukarama dusaba yuko vyibandanya bitera imbere ego urakoze cyane kiriku yamaze kuva ku murongo ndabashimiye cyane kuba mwari mwitavye kino kiganiro ikiganiro c'imvo n'imvano c'umunsi ikigarukeye ngaha naho utaha mugira umunsi mwiza kuri BBC gahuza miryango